tumenya yuko onde electromagnétique ikora he, ikora hagati ya imuritsi irungika n'imuritsi yakira, niko kuvuga antenne émettrice hamwe na antenne réceptrice, niko kuvuga hagati haba hariho ico twokwita onde electromagnétique. Ariko ayo ma onde nyine ndiko ndababwira abari mu cyo twokwita agasaho cyangwa agakarato indani, abari kagendera mu cyo twokwita agakarato cyangwa agasaho twokwita insubiramo, mu bundi rurimi twoyita fréquence. Iyo fréquence kandi ibifise cyo twokwita code. Iyo code niyo iza kudufasha kugira ngo umuntu nyakena gutora iryo jwi ashobore kuritora aciye kuri ya code iba yagize gute, iba yatanzwe. Iyo code nayo iba muri hertz cyangwa muri kilohertz. Niyo mpamvu umunekaronka amajwi mu kirere, kwa mu kirere habayo amajwi menshi. Dufate haba hari amaradiyo, haba hari amamotorora, haba hariho indege ziko zirakominikana, haba hariho ivy'amatelefone biri mu kirere. Ivyo byose mu gihe birungika rero bitagira icyo kwita record, ni kuvuga ngo cyabaho kwinjiranamwo ayo manutsenya ayo ma onde electromagnétique akaza kwinjiranamwo. Niyo mpamvu onde electromagnétique zigendera mu gasaho cyo twita ka box kitwa fréquence. Turabamukije kaze mu cigwa cacu, icigwa ca audio visuel. Ariko uno munsi mu cyo mbere tuzobanza duhere ku cyo twokwita audio, mu kirundi bayita amajwi. Ariko reka gatoya tubanze tuvugane gatoya mu cigwa ca audio visuel. Iyo vuze audio visuel twumvamwo amajambo abiri. Rero iyo niyo siguro rero twoshobora kubahereza mu ntangamarara kino cigwa cacu ca audio visuel. Isiguro niyo nuko audio visuel ari amajwi n'amashusho, kandi ayo majwi n'amashusho bitegerezwa kugenda biri kumwe bibangabanganye. Rero reka turabire hamwe rero ico twokwita amajwi. Turaza guhera ku majwi, hanyuma nitwamara guheza icigwa c'amajwi tuzotandukira icigwa bita visuel kugira ngo tuze twihurize hagati, hanyuma rero dushobore kubifatanya tubone amajwi n'amashusho akamaro adufitiye. Rero ijwi niki? Ijwi ni ukunyeganyeza ibintu birungikwa mu buryo bworoshe, kenshi aba ari umwuka. Ijwi ntirishobora kwimura ibintu, ahubwo riranyiganyiga. Kunyeganyega kw'ijwi niko kwimuka. Ni kuvuga yuko ijwi, kugira ngo dushobore kumva ijwi kugira ushobore kuryumva, habaho kunyeganyega kw'ibintu cyangwa umuntu. Kuje ndiko ndanyeganyeza nkoresheje umunwa, ariko indani n'ururimi riko ruramfasha kugira ngo nishobore kuvuga. Rero iyo umuntu aravuga akoresha umunwa, ariko indani naho urazi ko nta muntu ashobora kuvuga adafise ururimi. Ururimi rero niko ruza kunyeganyega, hamaze kunyeganyega n'umuntu ukanyeganyega, hama hakabaho kunyeganyega, hakabaho umwuka usohoka. Uwo mwuka rero uza gutanga kwa kunyeganyega kururimi n'umunwa, bikaza kuza gutransforma amajambo umuntu abe karasohora. Akandi karorero gashoboka, dufate nko je mfise kino kintu, mfashe nka kino kintu nk'ipensi nkayikubita ndayigize uko, urumva yuko hatabaye kunyiganyiga ntabwo igishobora kuvuga. Mu gihe nyamande gifise uko kimeze uko, mwande gifise uko, mu ncamake ntabwo gishobora kuvuga. Ariko maze wikubita nkagikubita uca wumva yuko gigize gute, gisakuje. Akandi karo gashoboka, ibido uyikubiseko, nubwo wowe utaravye ukoresheje amatwi gusa, ushaka kumva ati ikintu bakubise ni ikintu kiri plastique. Ijwi ni ikintu gitanga ibisebuzi mu gihe habayeho kunyeganyega kw'ikintu. Iyo ikintu kinyeganyeze gisunika ikirere, ico kintu kiba gisunika ikirere, ico kintu kiba giherereyemwo. Kunyeganyega kw'ico kintu bituma umwuka waguka bivanye nuko cyanyeganyeze. Ivyo bituma habaho kwihuta canke kugenda gahoro
kwijwi bivanye n'intambwe iri hagati y'ijwi n'ugutwi. Bisigura iki? Bisigure ko uko unyeganyeza ikintu cyangwa uko icyo kintu gifise ingufu zo gukubita niko habaho cyo twokwita ibisebuzi. Ibisebuzi ni kuvuga ni nko kunyeganga cyangwa kunyiganyiga kwijwi. Uko ryaje kunyiganyiga niko biva n'ubushobozi bwo kunyiganyiga kwiryojwe, niko haza kuza ubushobozi buza gufatira kwiryojwe. Iyo tuvuze ubushobozi rero ni nko twobyita indinganizo mu rurimi rw'ikirundi cyangwa mu kinofunofu volume, urugero iryo jwi riza kugira gute, riza kuvugirako. Dufate nk'ubu nkubise ikintu ayikwita gahoro, mwumva ikubise gahoro, ako mugeno wo kubita mwumva ko vyongeye, ndetse no kurenzaho murumva ko nubu kandi bice birenga inuza, ariko bivanye n'ukuntu kunyiganyiga kw'ico kintu. Ni kuvuga ijwi rishobora kuza buke buke cyo rikaza cyane, kandi nabo wenyine ukaryumva bivanye n'intambwe ziri hagati y'icyo kintu aho cyakubitiye naho ugutwi kuza kumva ivyo bintu guherereye. Akandi karorero, nk'ubu je ndashobora guhamagara umuntu ari ku metero imwe, ndamuhamagaye nza gukoresha kunyeganyega kw'ingufu nkeya cyane kubera ko umuntu abanyegereye. Ariko iyo umuntu ari kure cyane, dufite nko ku metero nk'ijana, nkaba nshaka guhamagara cyane ijwi rimushikira, ndaza gukoresha ingufu nyinshi zo kunyiganyiza icyo kintu cyangwa ubwo rurimi cyangwa uwo munwa, kugira ngo ijwi riza kugira ingufu zo gusunikwa kugira ngo rimushikire iyo ari. Habaho rero kunyeganyiga hagaca bice twakuta nk'ibisebuzi, kugira ngo tubyumve neza. Ibyo bisebuzi bikaza gusunika bisebura, gusunika kugira ngo iryo jwi rigende rishikire wa muntu iyo aherereye. Niyo mpamvu ukazohamagara umuntu ari kure, hariho umwanya ucamwo, nubwo twayita amatierse cyangwa tukayita amasegonde. Ntabwo isiko ko uyu mwenda ndamuhamagaye ko niba ari ku metero ubwo nyacanyumva, hariho akanya kaza gucamwo kaza kugenda kugira ryajwi rizogire igihe rimushikira, hanyuma yumve ko ari umuntu amuhamagaye. Niho hajya iyo uhamagaye umuntu ari kure uzone ngo haciyemo umwanya nk'ubu ntiyakumvise, ariko azona mu kanya gato yaciye ahindukira arabo umuntu agize amuhamagaye. Ivyo rero biva ukuntu habayeho kunyiganyiga kwijwi, iryo jwi rikamara kugenda rigafata umwanya ariko riragenda, hanyuma rero umuntu akaza guhindukira aza kuraba uwo muntu amuhamagaye cyangwa icyo kintu kivutse iyo higize gute, iyo kivugiye. Ijwi rero naryo ijwi rirapimwa kubera ko rirafise icyo bitwa indinganizo. Indinganizo rero ni volume. Iyo volume rero ukwiduza umenya ko uri kuraduza kuvuga ubushobozi bw'iryo jwi. Ijwi rero rirapimwa, rirafise icyo twakwita mu rurimi rw'ikinofunofu unité rero y'ijwi cyangwa icyo twakwita unité ya audio bayitwa decibel. Muri decibel rero niho watora niyo ni kuvuga ibiharuro uza gutora by'indinganizo yawe cyangwa by'iyo volume yawe, ni kuvuga umenya yuko iyo biharuro utoye aba ari decibel. Ijwi rigizwe n'ibice bibiri, rigizwe n'uburebure bufise aho busaniye n'isubiramo. Isubiramo ni fréquence, kandi ubwo burebure bupimigwa muri hertz. Igice gira kabiri, ubukomezi bw'ijwi buri hasi no hejuru bupimigwa muri decibel. Bisigura iki? Ni kuvuga hariho icyo bokwita uburebure, ni kuvuga ubwo burebure bakwavuga ni hotel. Ubwo burebure rero bufise aho busaniye n'isubiramo, ni kuvuga fréquence. Ni kuvuga nyine nameje kuvuga yuko ijwi iyo uri kurarirungika rirafise ukuntu rigenda, uburebure riza kugenda n'urugezo riza gushikako bivanye n'ukuntu habayeho kunyeganyega kw'iryo jwi, hanyuma ukarirungika. Niho hahore haca dutora icyo twokwita hotel cyangwa uburebure bw'iryo jwi riza kugenda. Iyo rimaze riko riragenda rica rigenda mu cyo kwitwa isubiramo, ni kuvuga icyo kwita fréquence. Ijwi riko riragenda riramera nk'irigenda rigaruka, ni nkuva twovita nko gusamira kugenda girepeta.
ama repetition rigira nk'icyo kwita repetition. Niyo mpamvu iyo umuntu arungitse ijwi ukaboroga cyane uzawumva uborozwa uzawumva ryajwi ryawe inkango ukazawumva uhuramye niho rigishika ahantu kure. Rero haba hisho n'icyo cyo twita kari isubiramwo icyo twokwita refrequence. Hanyuma igice gira kabiri ni kuvuga ubushobozi bw'iryo jwi. Ubushobozi bw'iryo jwi naryo ni kuvuga iryo jwi riragira ubushobozi bivanye n'indinganizo uri kwandika bivanye na ya decibel nababwiye, ni kuvuga bivanye na volume warungitseko. Ni kuvuga ni bice bibiri bigena bijanye n'ijwi. Habaho uburebure kandi ubwo burebure gace bugenda bufatanye n'ubushobozi iryo jwi ryawe warirungitseko. Hariho rero amajwi twokwita amajwi abiri. Hariho amajwi tuvuga ko ari amajwi meza, tukavuga ko hariho n'amajwi aba agoye. Ayo majwi rero meza kenshi aba ari amajwi ni kuvuga dufate nka telefone iyo iri kirarungika amajwi nkuko hano ko bivuga ijwi ryiza rigizwe n'umurongo umwe gusa. Ijwi rya telefone rituma wumva amajwi y'amajana 40 heze, nuvuga yisubiramwo amajana 40. Ni ukuvuga ko ari inshuro amajana 40 ku musegonde zica mu kirere zinyeganyega kandi bigatuma ugutwi kwawe kunyeganyega. Ni kuvuga no kwakira ijwi navyo nyene. Ni kuvuga zanuzenya bya bisebuzi biza kunyeganyeza biraza bigakubita mu gutwi bikanyeganyeza, kuvuga bikaza gusubira kwinjira bikinjira muki bikinjira mu gutwi. Niyo mpamvu uzosanga iyo berekanye ibimenyetso by'amajwi usanga bigera bifise utunduma kumera no twita tudo fresh tugena tumeze uku, ariko ko tugenda tugabanuka cyane tugenda twiyongera. Ni kuvuga bisigwe ko ni nko kunyiganyega kwinuza yakwijwi. Nk'akarorero uzorabe nk'ubu ufashe akabuye ugashira mu mazi ukagaterera nko mu mazi cyo mu kiyaga cyangwa mu ibasi imwe amazi menshi. Ni kuvuga iyo utereyemo urabona yuko hacabaho kunyiganyega kw'amazi. Ni kuvuga harabaho icyo twita ibisebuzi by'amazi bimera nk'ibinyeganza. Hanyuma iyo tuvuga ibisebuzi ni kujya ni nko kunyiganga. Rero n'amajwi rero kugira ngo umuntu ashobore kuyumva habaho kunyiganyiga. Uwo kunyiganyiga rero kw'amajwi niho kuza kubita mu matwi yacu tugashobora kumva tugashobora kumva ayo majwi. Hama rero amajwi nayo agoye n'amajwi ayihe ni uruvange rw'amajwi meza. Rero amajwi agoye ni amajwi asanzwe agizwe n'amajwi menshi ashobora gutandukana mu gihe cyo gusesangura ibintu. Mu muziki wo mu maraso iyo bakunda kwita orchestre bivanye n'ibicurangisho nk'inanga cyo kuva piano, gitari birashobora gucuranga injano imwe mu kibanza kimwe bari hamwe, ariko ibikoresho byose biratandukanye rwose. Mu cyamake icyo bagiye kuvuga ni giki, ni kuvuga amajwi agoye n'amajwi udashobora kurobanura. Nk'akarorero umuntu akavuza gitari akwankana akavuza inanga piano, hanyuma uwonge akareka aravuza nk'ingoma. Hanyuma ayo majwi yose urumva yuko ari karinjira kandi umuntu ari karayumva, kandi ayo majwi yose ntashobora kuvuga hatabayeho kunyiganyiga. Nk'akarorero gitari murabivuga gitari ivuge haraho kunyiganyiga kw'imirya. Ijya mirya ikanyiganyiga, imaze kunyiganyiga hakabaho icyo twokwita ibisebuzi. Kunyiganyiga ibisebuzi bikaza bigasebura, hanyuma indani hakabaho kwakira bijya bisebuzi, ibyo bisebuzi bikaza kwitransforma hamba bigaca bigenda mu rutsinga tugashobora kumva ibya kunyiganyiga kw'imirya. Na piano niko kuko iyo uvuga ijya mirya indani habaho kunyiganyiga kwayo, hama ajya amajwi bivaye n'ibuto wagiye ufyonda canke icyo twita ifyonzo wagiye ufyonda, hanyuma hakabaho rero icyo twita ibisebuzi biza kujana ya majwi bikayinziza, hanyuma ugashobora kuyumva muri aho wayageneye mu sohora amajwi. Rero ayo majwi bayita amajwi agoye kubera iki? N'amajwi kubera ko agoye kubera ko iyo uri kuravuza piano ukavuza gitari ukavuza n'ibindi, ibyo bintu byose biko biragenda biri kumwe. Rero neza kugira ahantu bihurira ntushobora kugira gute kubivangura, ariko bikaza kugira icyo twita melody imwe bijanye, ariko bikaba bivuza amajwi atandukanye. Nico rero bavuga amajwi agoye. Amajwi agoye n'amajwi ni kuvuga abagoye kugira gute gutandukanya
usanga ari imvangitiranye, aba ari amajwi y'imvangitiranye uvuga avanze. Rero hariho ibice bitatu umuntu yumva by'amajwi. Ibyo bice ntivyigira bihinduka. Nimba hariho undi muntu yoba ashobora kuba azi ikindi gice canke ubundi bwoko bw'ibyo bitandukanye n'ibitatu ngenda babwire, arashobora guca yandika akatubwira ati hari ikindi. Ariko ibyo jewe nzi kandi ibyo bashakashatsi batoye, twasanze ijwi rigizwe n'ibice bitatu. Umuntu yumva ibintu bitatu guhera kuvuvuka kugeza ubu ubyumvishije, kuva mu gitondo gushika ku mugoroba, kuva umunsi wose umuntu yumva ibintu bitatu by'amajwi. Muri ibyo bitatu haba harimwo kimwe canke akumva byose. Icambere, umuntu arumva ico bita induru. Ikigira kabiri, umuntu arumva umuziki. Ikigira gatatu, umuntu arumva ijambo. Mu ncamake bisigura iki? Bisigura ko audio igizwe n'ibintu bitatu twumva. Iyo umuntu atari karumva uruyogoyogo ariyo nduru, aba ariko arumva ijambo. Iyo umuntu atari karumva ijambo, aba ariko arumviriza umuziki. Bisigura iki? Induru n'amajwi umuntu yumva ariko akumva adashobora gusobanukirwa ikintu kiravugwa icyari cyo. Nikuvuga arumva ko hariyo ibintu biko biravuga, arumva ko hariho amajwi karavuga, ariko ntashobore gutahura ayo majwi icyari, ayo majwi karavuga icyava. Nikuvuga ibyo nakabyumva nk'uruyogoyogo. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikindi induru zivako ni mu gihe umuntu ashaka kugira nk'ibintu utumva. Wowe ibyo utumva akabikubwira bikabifise n'insiguro, kisigura kubera ko uri karayibwirwa, uri karavyakira mu matwi, ari binatumva bikamubera ico twokwita induru canke uruyogoyogo. Ni kuvuga ubwo n'uburyo umuntu yumvamwo ibintu, yumvamwo amajwi. Amajwi mwashaka kuyumva nk'amajwi yo mw'isoko, umuntu akaja mu isoko n'abantu benshi, induru ntashobore kumva, akumva ko abantu bariko baravuga ariko ntiyumve ibyo bavuga ivyari kumva uruyogoyogo. Ahandi naho umuntu ashobora kumva ibyo umuntu ariko aramubwira ariko ntatahukirwe ibyo uwo muntu ariko aramubwira ivyari ibyo ariko arumva. Muri ico gihe navyo nyene vyitwa uruyogoyogo. Ikindi kigira kabiri ni umuziki. Washaka kumva ati uyu n'umuziki w'indirimbo runaka, canke uyu n'umuziki uvuga uku, wamara kuvyumva rero ukashaka kumva umuntu nawe arashaka kumva kuvuga ati iyi ni indirimbo yitwa uku iriko iravuga, canke uyu n'umuziki wanaka uriko uravuga. Hari ikigira gatatu ca nyuma ni ijambo. Ijambo rero ni rya jambo umuntu ashaka kumva, abantu bakicara bagahurama bagatekereza, hama uwundi muntu nawe akagira gute akabigisha. Nk'ubu jewe ibi ndiko ndavuga ni ijambo, mwigene murankurikirana ibintu uko mumviriza ijambo. Bikuvuga muratega amatwi hanyuma mukumva ijambo. Ibyo bintu bitatu umuntu yumva. Bikuvuga kuva mu gitondo gushika aya masaha, kuva ku mugoroba gushika mw'ijoro, kuvuvuka gushika ubu wumvishije ibintu bitatu. Ni ibintu bitatu umuntu yumva ivyigira bihinduka. Icambere umuntu yumva uruyogoyogo, ica kabiri umuntu yumva umuziki, ica gatatu umuntu yumva ijambo. Iyo utariko wumva ijambo uriko wumva umuziki, iyo utariko wumva umuziki uriko wumva uruyogoyogo. Ibyo bintu bitatu rero umuntu yumva biri mu cyo twokwita amajwi. Reka rero icigwa cacu tukirangirize ku majwi turungika. Amajwi turungika rero hariho amajwi twita amajwi ndemanwa. Mu gifaransa bayitwa ngo ni onde sonore. Onde sonore mu yandi majambo ushaka kuvuga ko ari onde acoustique. Onde acoustique na majwi ari naturel, kuvuga na majwi ndemanwa. Nk'ubu jewe ndiko ndavuga ndiko ndakoresha ico bita onde sonore, ndiko ndakoresha ijwi ri naturel, kuvuga ndiko ndavuga ni kuvuga ijwi ryanje ntabwo rihinguye, sinigeze nzana ikintu ngo kugira ngo ndaryongereze. Ni kuvuga ingufu ndiko ndakoresha ni ingufu ziwanje nyine bwite. Iyi ni onde sonore. Ni kituma baganga hitwa ni onde acoustique. Murabizi yuko hari gitari bita acoustique. Igitari bita acoustique ni gitari abesha bawo ni gitari cyumuda.
washobora kuvuza ikavuga cyane ku buryo n'uri kure ashobora kucyumva kandi batarinze kugishira kuki kuvyuma umuntu ashobora kucyumva. Rero urashobora kuvuga uyivuze onde sonore kirumvikana, niyo uvuze onde acoustique kirumvikana. Onde sonore nayabwiye namajwi aya yiwacu, namajwi aya yiwacu ndemanwa, ni kuvuga tuvuga atarinze guhingurwa. Hanyuma agacabaho kandi ayandi majwi ayo bita onde electrique. Onde electrique ni kuvuga iza kuba onde electrique yabanje kuba onde sonore, ni kuvuga iza kuba electrique yabanje kuba aya majwi ari naturel. Ni kuvuga aya majwi naturel kugiye kuba onde electrique tuyifashishwamwo na microphone. Microphone ikiniza gufata iza kukabuta aya majwi yacu ari ndemanwa ya naturel, hanyuma ikaza kuyahindura ikayashira mu muyaga nkuba, ivuva mu muriro kugira ngo ayo majwi yacu ahingurwe ashobore kongerezwa ubushobozi, ayo majwi yacu ashobore gushika ahandi hantu iyo dukoresheje umunwa wacu naturel adashobora kugira gute gushika. Rero microphone murabizi ikonsoma umuriro. Dukoresheje nka microphone sans fil, murazi ko hari microphone zijamwo amapire. Hanyuma kandi murazi ko hari microphone zazifise urutsinga. Mwabwiye urutsinga hariho tension canke umuriro uba urimo indani uza gutuma rigeti ryacu rihingurwa rikaba ico twokwita onde electrique. Niyo mpamvu rero ijwi ryo wacu rashaka guhindurwa rikaba onde electrique, kandi maze kuba electrique turyumvira hehe? Turyumvira mu cyo twokwita inyumvisha amatwi canke inyumvisha amajwi, ni kuvuga haut-parleur canke écouteur. Tuzaza kubyumvira niho tuzakugira gute kuvyumva. Rero amajwi aba yamaze kugira gute, aba yamaze guhingurwa akaja mu muyaga nkuba. Ayandi majwi ya nyuma namajwi bita onde electromagnétique. Izo onde electromagnétique ziza kuba ryari? Ziza kuba mu gihe habayeho kwemeta, kurungika, habayeho ico bita émetteur, habayeho ico twita indungika amajwi. Iyo émetteur rero iza kwakira onde electrique hanyuma igacihindura igashira muri onde electromagnétique. Twovuga kuri ara majwi aza kurungikwa dukoresheje ico twita imuritsi. Iyo muritsi rero ciko turavuga ni kuvuga mu rundi rurimi twoyita antenne. Antenne iza kurungika iyo onde electromagnétique, kandi kugira ngo tuze kuyakira iyo onde cyangwa ibyo tuze kujakira kandi duse tubyumve, tuba dufise ico bita récepteur iza kwakira ya majwi yacu hanyuma igashobora kuyatwumvisha rero biciye mu nyumvisha amatwi ariyo haut-parleur. Ariko iyo onde ni kuvuga tumenya yuko onde electromagnétique ikora hagati y'imuritsi irungika n'imuritsi yakira, ni kuvuga antenne émettrice hamwe na antenne réceptrice. Ni kuvuga hagati haba hariho ico twokwita onde electromagnétique. Ariko ayo ma onde nyine ndiko ndababwira abari mu cyo twokwita agasaho cyangwa agakarato indani, abari kagendera mu cyo twokwita agakarato cyangwa agasaho twokwita isubiramwo, mu bundi rurimi twoyita fréquence. Iyo fréquence kandi ibifise icyo twokwita code. Iyo code niyo iza kudufasha kugira ngo umuntu nyakina gutora iryo jwi ashobore kuritora aciye kuri ya code iba yagize gute, iba yatanzwe. Iyo code nayo iba muri hertz cyangwa muri kilohertz. Niyo mpamvu umuneka amajwi mu kirere kwa mu kirere habayo amajwi menshi. Dufate haba hari amaradiyo, haba hari amamotorora, haba hariho indege ziko zirakominikana, haba hariho ivy'amatelefone biri mu kirere. Ibyo byose mu gihe bo birungika rero bitagira icyo kwita record, ni kuvuga ngo cyabaho kwinjiranamwo ayo manutsenya ayo ma onde electromagnétique akaza kwinjiranamwo. Niyo mpamvu onde electromagnétique zigendera mu gasaho cyo twita ka box kitwa fréquence, mu rundi rurimi kitwa insubiramo. Ako ka box rero cyangwa ako gakarato kaba kagizwe na code. Iyo code ari muzokumva rero nka radio ukumva ngo iri kuri ngo 88 n'ibice 4 MHz. Ikuvuga iyo ari code yaka box cyangwa yinzira iyo nuzenya iyo onde iriko iragira gute iracama. Microphone sans fil indani nayo ngiye kuraba
irafise icyo bitwa emetteur, ni kuvuga kubera ko nta rutsinga ruhari, irafise irakabuta iryo jwi à l'intérieur hariho shema ya electronique, circuit électronique ya emetteur iza gufata rya jwi ya kabsa ikarihindura igaca irirungika avec sans fil, hanyuma habaho récepteur, aho récepteur kaza kwakira ya majwi ariko ararungikwa kama imaze kuyakira igaciya yarungika mu ndinganiza amajwi ariyo twita mixer. Iyo mixer rero ikashobora kumixa ya majwi ugashaka kuyumva. Hagati rero ya microphone sans fil hamwe na ya récepteur hariho icyo twokwita electromagnétique, onde électromagnétique ziko ziragenda sous forme ni kuvuga ya réseau. Rero ayo majwi kugira ngo ijya récepteur kajya ijya nyakira amajwi yacu ize kwakira ayo majwi yakire iyamenye, ni kuvuga hariho recordone ibiharuro bya frequency byinsubiramwo biri kuri microphone, kandi ibyo biharuro bikaza guhura n'ibiharuro biri kunyakira amajwi kaka recepteur kacu bikaza guhura, hanyuma rero bigashobora gukominikana kugira ngo mvuze ryacu ryanje bigendere muri ka gasaho twise frequency abari biza kugenderamo, hanyuma ya code yacu biza kumenyekana bica bimenyana na ya recepteur, hama ya recepteur gashobora kugira gute kwakira ryajwi ryacu rero gashobora kurirungika muri mixer. Wumve yuko rero yamaze kubaho icyo bita electromagnétique, wumve yuko hacabaho icyo bita code. Iyo code nayo imezire muri frequency, ni kuvuga ibimeze muri hertz cyangwa kilohertz, ni kuvuga 10 megahertz, ni kuvuga niyo mpamvu hacabaho icyo bitwa frequency. Iyo frequency gaza kudufasha kugira ngo duhe intumbero iyo jwi ryacu ingere riza kugenda, hanyuma abantu baryakire. Nk'akarorero iradiyo iyo insamirizi kiravuga, ni kuvuga emetteur irungika ijwi sous forme ya electromagnétique, imaze kwirungika muri sous forme ya electromagnétique antenne iza kurungika iryo jwi, imaze kwirungika hariya muhira iwacu dufise bwa izanyakira amajwi ya radio ya maposte radio, ni kuvuga ijya antenne nayo ikiza gukonvertisa onde electromagnétique ikayisha muri onde électrique. Niyo mpamvu ni kuvuga haba kugira ngo umuntu ashire gutora ya radio, niyo mpamvu uzumva kugira ngo iradio yashivugira kuri megahertz iyi ubwo abari code yajya majwi ariko ava mu isamirizi alikacamwe bivuza guca muri code ya frequency ifise igiharuro bitwa ukunuku. Niyo mpamvu uzumva ngo kwijana na 4 n'ibice 2 n'ibice 3 mu megahertz, ni kuvuga abari code y'inzira ama onde yawe electromagnétique ariko aragira gute karacamo uko mutoye ha code ayo majwi yawe niyo ronka haca niho ronka naho yatorera, kubera ko hejuru mu kirere haca ama onde menshi atandukanye. Kugira ngo rero yose aronke inzira acamo nuko hacabaho icyo bita frequency cyangwa icyo kwita inzira ayo majwi yacu tuyarungikamo kugira ngo acemo. Rero reka tugarukize ngaho igice cyambere tugarukize ngaho, tuzoraba igice gira kabiri aho tuzoza kubandanyiriza rero turaba ibijanye n'amajwi ingene bikora, ingene dushobora kubirungika. Rero reka tubashimire cyane mwebwe mwashe gutahura, hama batatahukiwe naho mwashobora kusiga ibibazo byanyu muri commentaire, hanyuma tukazoshobora kugira gute kubishura. Murakoze.